uriko uranyumva neza Mm, ugerageza kuvuga cane ejo bundi nabonye twabonye video yawe n'amajwi uriko urira uvuga yuko wahuye n'ivyago ngaho muri Saudiya mbere uvuga ko wagezwe naho wafashwe ku nguvu ushaka ubanza twibwira izina ikigo mm. cakurungitse ubu umeze gute. Jewe ku mazina nitwa Eninatwe Aline, ikigo candungitse naco citwa TGS mu Carama, Cakurungitse ryari uvuka hehe uruwa hehe? mvuka mu Kirundo muri komine Bugabira, gusa nasafiriye intara isanzwe mba ku Muzinda ahantu bita kuri Bonde. Wari wubatse? Eh, Hanyuma vyagenze gute wasafiriye ryari? Itariki zitanu z'ukwa mbere. Uwo mwaka turimwo Ego, wari umaze y'amezi ane n'igice. mu nzu y'uwo mubosi yantoye nari mazeyo amezi ane, amezi atanu ntiyari bwakwire. Reka tugende intambwe ku yindi rero. Urugendo rwawe rwagenze gute uva mu Burundi gushika muri Saudiya? Nivyo tugomba kumva. Nahagurutse mu Burundi itariki zitanu z'ukwa mbere, nca nshika mu nzu y'umubosi itariki indwi z'ukwa mbere nyene. Mm. Utangira akazi. Nca ndatangura akazi, gusa ntandiwe yaheze nyene badatanguye kuza baramfata nabi, bankubita bancoragura. Mm. Hanyuma ngize Imana akampa wifi, yampa wifi iminota 15 mu ndwi zibiri. Mm. Hama naragerageza nkabibwira ofisi yandungitse, bambwira ngo nihangane amezi atatu ahere, ngo hama ngo bazoca bambwira ibirinzi. Mm. Kandi n'uwo mudeje w'ico kigo nyene yaribwiriye umugabo wanje yuko ahantu nashikiye ku muntu mubi cane gose. Mm. Ni ngombwa ngo nihangane kwama ngo bandonderere iyindi nzu, ariko nararindiriye nta na kimwe bakoze. Umudeje wawe yitwa nde? Mbe wavuze ko ikigo citwa gute? TGS mu Carama ku rya Karita. Umubosi wawe urazi ukuntu yitwa? Umubosi umubosi wanje nzi izina rimwe, nzi Ahlam. Mm. Yakubwiye ngo urindire ngo aguhindurire inzu mugabo ntiyigeze ayihindura. Gushika yaho nyene uwo mumabuja wanje hako no kuncumita imbugita niruka kwinyegeza muri toilette, naho ayo mawodiyo ndi muri toilette narayarungikiye umutekinisiye w'ico kigo yitwa Claude, Mm. ariko nyuma bahindukiye bavuga ngo ndiko ndabesha, ivyo navuze vyose ngo nta vyambaye. Mm. Maze kugenda uko rero niho ninyegeza muri toilette, hama mabuja wanje nyene arazadodora urugi cane, jewe ca ndugurura ca dusitanira kuri urwo rugi, agira yincumite mu nda ca ndamwiyaka ca niruka mw'ibarabara. Mm. Nirutse mw'ibarabara niho nafatwa n'igipolisi ca kinjana nyene ku bindi biro. Mm. Burya ca baterefona mabuja wanje amaze kuza, ivyo bavuganye ntavyo nzi, nagiye numva bambwira ngo ninsubire mu nzu ngo ikibazo caheze. Mm. Jeje ndababwira ati jewe ntabwo nshaka gusubira muri rya nzu kuko yahatswe kunyica, ahubwo ico mwomfasha nimumunsabira ivyangombwa canke munjane kuri ofisi izobinsabira. Mm. Ahubwo nabaho kumfasha barafashe baransunaguza, bankubitagura imigere, baca bansunira mw'ibarabara aho hari 9:00 z'ijoro. Mm. Bansubiriye mw'ibarabara
urya ca ndagenda n'ubundi ca mfatwa n'ikindi gipolisi ca kinsubiza hahandi nyene bansunaguriza n'ubundi barasubira barankubita hoho baca banyuriza imodoka baca baja kunta ku muryango w'ivuriro natowe n'umusekirite umusekirite nawe nyene arambaza ndamubwira ati jewe ndafise ikibazo kubera ko umupira nari nambaye wa ofisi ata nimero za ofisi zari ziriko barazimbaza ndavuga ati ntazo mfise baca batelefona n'ubundi igipolisi kica kiraza ca kinjana ahandi hantu baca banyereka ahantu nshira urutoki baca bambwira ngo vyaheze ngo ningende nenda babaza ati none nje hehe aho hari 8 z'ijoro cambwira ngo ningende mw'ibarabara burya nameze nk'uwanka kuhava nyene ndahaguma umwanya umwe nawe nyene baca baransunagura n'ubundi bansunurira mw'ibarabara bitaca ndaja mw'ibarabara urankerako ndiko ndagenda niho 3 zigeze natorwa n'uwo mugabo rero yaca amfata ku nguvu tubwira ukuntu vyagenze kuko nk'abariko barakora ikiganiro ivyo ntavyo bazi vyagenze gute yagutoye he vyagenze gute ubu urihe uwo mugabo naturutse kuwa gatanu naraye ndagenda kuwa gatandatu connection zirashitse iyo tugeze aho tugomba kumva ikintu gikenewe connection zirashira isoni buri gihe zicika mwihangane bakunzi banje connection zihageze igorana mugabo ndazi ko connection iragaruka nimba batamushiriye ndabona uragarutse hera waraye uragenda ijoro ryose ugeze kuwa gatandatu vyagenze gute ugerageze ubivuge unyarutsa kubera ko bashaka kugucira wifuta araheze kuwa gatandatu saa 3 z'agatondo niho uwo mugabo yantora arambaza ikibazo mfise ndamubwira ukuntu vyagenze aca ambwira ngo none ngo urashobora kuza ngo ukaja gukora iwanje nje kubera nyene nari numva nari nshonje no kuruha nari narushe nari naraye ndagenda burya ca ndamubwira ati nta kibazo burya dushitse mw'iyo nzu niho yacambwira yuko azoza arampemba 500 ca ndahasanga umugore n'abana 4 burya ca nsanga nawe nyene ni umupolisi ca mbwira nawe nyene ko ari umupolisi burya uwo musi nyene kuwa gatandatu 8 z'ijoro niho yansanga mu cumba kubera bari bampaye icumba kitagira urufunguruzo bobo barara muri etaje jewe ndara hasi uwo musi kuwa gatandatu burya niho yansanga muri chambre aransambanya ahejeje kunsambanya aca mu ivyo binini 8 ndabimira ivyo vyose yabikora imbugita iri ku mutwe hejuru. Iri ni tangazo nama ntanga ku rubuga rwanje nka Daniel Mugisha ni promotion y'akazi Dubai rivuga ngo turakeneye abubatsi abafundi 50 ariko ni barakeneye kubera ko sishira hamwe ryanje barakeneye abafundi 50 ni bamwe bubaka abamaso hamwe n'abayede 200 abafundi bagahembwa 1300 abayede bagahe icyamadiri hamo avunjwa amadolari 350 hanyuma abayede 200 bagahembwa 300 ku kwezi aya mafaranga mugabo ariyongera yose kubera ama heures supplémentaires hanyuma abayede barabagaburira ariko hariho naho batagabagaburira ibi kugira ngo menye vyinshi cyane kuri ibi hamagara 61 99 79 49 hitaba uwitwa Jacqueline plus 257 61 99 79 49 guteranya 257 61 je nimero zanje zo murazizi ni Daniel Mugisha
358 46 58 31 314 iyi ni poromosiyo iriko iraba ubu nyene itariki 13 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 ariko nyine naravyutse ndiyumanganya kuko abagenzi nyine barambwira canke se no ku maritosozo twarabibona ko umugore we nagufatiye ku mugabo wiwe ataraba ngo yagufashe ku nguvu ahubwo aca kwica. Nyene nariyumanganije ndababara ico gihe naratabaje n'amawudiyo mwarayabonye no kuri ofisi ndabibabwira ariho bahisemwo kuvuga ko ndiko ndabesha ata kintu na kimwe cambayeko. Nyene ndagera aho ndiha amahoro abagenzi barambwira ati wewe jya uranywa amazi menshi kugira ubucafu busohoke. Narayanyweye nyene mu nyuma kutonekara hera ariko uwo mugabo araheze nk'imisi ine atarara muhira arara ku kazi biba no kumurangaje yaguma azunguruka ku cumba ciwanje aguma azunguruka akabura amahoro. Niho rero umugore wiwe yabikema aca arabimbaza arambaza ati umugabo wanje kaguma azunguruka ku cumba cawe ikihe kibazo bimeze gute? Namubwira ati jewe nta na kimwe mba ndyamye sinzi ko aba ariko arazunguruka umurango naho urazi ko mba ndi mu dukorwa dutandukanye ntawe nigera mbona. Yashaka yongere kandi yarose vyagusa. Burya uwo mugore rero niho nabonye yijiriwe arijigwa ivyo yabimbajije ari mu saa yine z'ijoro kurya twari twahejeje gufungura. Burya guhera ico gihe niho navyuka nsanga bafunguye ntibambikiye burya cambwira ngo ntihagire ikintu na kimwe ngo utora ngo uteke ngo urye. Ndamubaza no kubera iki acambwira ngo jewe navuze ntihagire ikintu na kimwe utora ngo uteke urye. Ndabandanya ndabibamwo uko hirya ejo niho akana gatoyi kanzanira umukate yaragakubise hakakukica. Novuga yuko n'ubu kugira ndonke izi nguvu zo guhema n'agakate novuga ko nivye agapande niko ndakora hejuru ca ndagatora niko ndahemerako. N'ahandi ho n'ubu ofisi narabwiye umugabo atuma ajayo gutera induru uno musi yambwiye ati jewe nagiyeyo bambwiye ngo bagira bakore inguvu bagukureyo mugabo ngo none ngo muri iyo nzu urimwo ngo bazokubona gute ngo bazogutora gute. Umudeje niwe yambwiye ngo nibebe ngo nihibarabara ngo nkore nguko abandi bakora. Je ndamubwira ati nihaye ibarabara birumvikana ariko wibuke ko n'abapolisi ntibamfasha banamfashe ngira n'ifoto yanje baracayifise kuko uwo musi ifoto yanje yagumye ihererekanwa n'ubugize ngo amfashe yaca abona ifoto yanje mw'iterefone bikarangira ataco mfashije. None bakwagirije iki? Sinzi ico mabuja yavuze kubera bariko baravugana n'abo bapolisi ntitwari kumwe. Bari banyicaritse ahantu. Ivyo n'ukuri rero ubu jewe inzara igomba inyice indwi yose igomba ihere. None iki kigo cawe mu vy'ukuri ukibwiye ivyo vyago wagize nta na kimwe bavuga kweri? Yose n'ubu iyo audio nanditse ejo n'ubu ntarayisoma ariko n'amamesaje amaze kindwi atarigera asoma kandi ari umudeje w'ico kigo. Nimero ziwe urazifise? Ndazifise n'iza ofisi nyine muri Saudiya nazo nyine ndazifise nabo naragerageje ndaraba umuntu anyandikira icongereza ndabibarungikira nabo nyene barasomye ntibishuye. Okay, nizere ko ubu hano bariko barakurikira kino kiganiro kuko hari igihe birengagiza ibintu izi ngorane zanyu bakavuga ngo ntibabimenye. Urumva mugabo iyo nama yakugiriye burya ntugire ngo nimba baze kugufasha
naje narakubwiye ko iyo ubonye vyanse gose igishoboka conyene nuko wihereza ibarabara, sivyo? mm, Iyo ubonye vyase gose igishoboka conyene nuko wihereza ibarabara ukagenda ukarondera akandi kazi ahandi hantu canke ugakora mw'ibarabara, nuko vyama bimeze ku busanzwe. Burya aho yarabonye ko ataco bogufasha, gusa ikibabaje ni kubera ko we warengeje y'amezi babacira amafaranga, amezi 3 yabo warayakoze bararonse amahera, hanyuma uhuye n'ivyago baranse kugufasha ngo baguhindurire inzu. Ibi ni vya bintu nama mvuga atari vyiza ku busanzwe, kuko uhuye n'ivyago nk'ibi babwirizwa guca bakora nk'uko aribo bakurungitse ngaho bakakurondera akandi kazi. mm. Hanyuma ntiwigeze urondera ambasade yo ngaho muri Saudiya y'u Burundi ibaserukira ngaho muri Arabia Saudite kugira ngo babwire ikibazo ufise bagufashe? Ambasade narayandikiye nayo nyene ntiyanyishura. Mm. Ubu none usaba iki Mm. Gadada? Ubu usaba iki? Pole sana kwanza, urumva ko wahuye n'ivyago bibabaje cane, ubu usaba iki? Ikintu nsaba nukuri ufise jene ntabare inungike mu gihugu. Mm. Umuntu inyuma y'ibibazo ubuzima burabandanya, umuntu umusafiri ahandi mugabo yabanje kumera neza, kuko ubu nta nubwo nobesha ngo noba nyishoboye akazi. Ukuntu meze no gusinzikara vyonyene mu mubiri birampangayikishije. None nagira ushaka bagufashe bakurondere nk'akazi nimba bishoboka. Je nobambeshe ngo noba nyishoboye akazi n'ukuri. Nk'ubu ugeze nk'ahantu bagufasha bakakuvura ubaza ngo ntivyokunda ko tubandanya akazi none, kuko burya abantu basaba ngo bashaka gutaha kenshi bafatwa nka kumbe bafise akazi. Ibi abakoresha bawe n'abandi bantu bakurikiye kino kiganiro mubimenye, iyo ufise ikibazo icyo ari cyo cyose ukongerako gusaba ko utahukanwa, abagukoresha bawe canke abakurungitse bagufata nk'uko umenga ntushaka akazi. Ibi muze murabimenye. Mm. Bashaka bavuga ati aho gusaba gukora yasavye gutaha, vyumvikana ko adashaka akazi, kuko murabaho na bamwe muri mwebwe usibye bo bafashwe ku nguvu bariho mu vy'ukuri badashaka akazi, banka akazi. Rero iyo barya abantu barungika ngaho baronse ico bitwaza, baronka ico bavuga. Mm. Bashobora kuronka ico bavuga bakakwagiriza amakosa yose, mugabo n'ivyo bavuga ugasanga nivyo. None nk'ubu wewe nubwo wasinzikajwe no gufatwa ku nguvu no gukubitwa, ariko nturwaye, urashobora kuvugwa bakaguha imiti hanyuma ukabandanya akazi. Gusa ivyo nyene baguhaye, none Mm. wibaza ko arivyo vyagufashije kuburyo utokeka ko wowe ufise nk'inda? Nivyo nyene nanje ntazi. Ibihe vyawe vy'abakenyezi nturabigeramo kuburyo ubona ati singiye muri vya bihe vyanyu, ntugiye mu bihe vyawe kugira ukeke ko waratwaye inda? Ibihe vyiwanje kubera ko bihindagurika nk'ubu ntavyo nomenye, ariko ivyaheruka igihe vyari vyaziye cararenze. My God. Vyari zingahe? Uyu munsi turi tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu. Vyaheruka vyari itariki 9 z'ukwa kane. Ubwo rero birya bintu vyabaye ryari? Burya mugabo yagufashe ku nguvu ryari? Yafashe ku nguvu itariki 2 z'ukwa gatanu. Zari 3 kubera umunsi wari waheze. Ubwo rero Fate turindire ko hari nko kwa Mungu. itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu niwabona ata bihe vyawe ubonye, urumva Mm. diregitema uzoce unyandikira, ndaguha iyindi nimero hakiri kare gose, hanyuma cince nironderera ambasaderi ndabimubwire bagukure ngaho kiri muzima. Mm.
aho wowe uri hose bizokugirako ingaruka zidasanzwe hamwe uhogera itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu ubonye utagiye mu bihe vyanyu uzoce unsinyara hakiri kare ndaguha nimero uyandike ku gapapuro niba kuri telefone uzuyigumiza ahantu ku buryo utazoyibura hanyuma tuze turabe ukuntu woca uva ngaho. Yego hari ikindi wongerako none ngomba ntangaze ibi bintu nta kimwe nongerako kweri n'amajambo yaraheze. mu kurangiza twibutse umwirondoro wawe mu buryo bwagutse nshaka kuvuga nitwa naka mu ntara iyi ikomine papa na mama nari mbaha uko ujya bivuze mu ntango nasafirijwe n'ikigo bita uku gikorera aha nasafiriye igihe iki hanyuma turangirize ngaho ijambo ni rwawe urahera ku mazina yawe. Amazina nitwa Elina Nazarine mvuka mu ntara ya Kirundo komine Bugabira. Papa na mama, papa yitwa Nkunzimana Simoni, mama Mukarukomwa Venansi. Nasafirije n'ikigo citwa TPS mu Carama ku rya Karita. Nkaba nasafiriye ngaho nari nsanzwe mba ku Mutsinda navuye mu Kirundo aho bitwa kuri Honje. Urubatse Ndubatse ufise abana nta mwana mfise. mwihangane tugerageze turabe wavuze ko usaba ko ushaka gutaha reka tugerageze tubitange aho bishoboka urafite nimero z'ikigo uzuyakurungitse ngaho Ndafise nimero z'uwo mudeje n'ikigo canyakiriye no muri Saudiya nazo nyene ndazifise. simpe zose nubwo wari wazimpaye murakoze mwihangane murakoze. okay mugabo uyu munsi none ko uvuze ko atabiryo ufise utegekanye iki? Nta na kimwe ntegekana ubu ndi mu gikoni ngoma ndabogereza ayo masahani yabo. bariye baraheza bagomba amasahani ngo boze. Mana yanje n'ubu ngayo amasafuriya aragaragara n'ivyari bisigaye bahingereye baca babidugana hejuru baravyiyongera. iyo uca uvyiha ku nguvu none ukabirya gadada ibaze umwana wabo yampaye ako gakate bari bahatswe kumugirira n'abari bo bamuvyaye. okay bashaka ugende rero aho ni gusohoka reka nisabire abantu muri imaka nturi imaka sibyo? abantu muri imaka muri Saudiya nukuri mufashe uwo muntu hano hantu murumva yuko ari mu kaga. aba bantu bashatse uburyo bamwirukana canke bavira mu nzu babuze uko babikora nawe ntagira iyaja barabona ko atagira iyaja. rero bantu muri imaka muri abarundi mufise urukundo mufashe uwo mushiki wanyu uwo mwene wanyu nukuri ntava ahura n'ibyago. hariho umunyeshuri ari imaka akunda kumfasha iyo ndamwituye akamfasha ku mayirijansi nkaya Imana imuhezagire sindamuvuga kubera ntabikunda mugabo ndamaze kubona inshuti nyinshi ziri muri Saudiya. uwo munyeshuri yagiye kwiga ari muri Saudiya n'umunyeshuri rero iyo ngize ibibazo nk'ibi ku bantu bari imaka ndamuha nimero akabatelefona. hari n'abandi amaze gufasha gukura mu kaga barimwo Imana ibahezagire. abantu mwese muri ahantu muri mushobora gufasha abarundi kazi bari wanyu muze murampa nimero ku buryo ngize ikibazo hari ahantu mu gace urimwo nca ndagutelefona kugira ngo tubatabare. Imana ibagirire neza kandi nshimire abakunzi banje munkurikirane nizere ko n'uyu mwumva ko afise ibibazo muza kugerageza kumufasha kugira ngo tumutabare. Aline ni Aline wihangane nizere yuko atanda watwaye
nizere yuko kandi ikibazo cyawe kiza kumvikana bakagufasha ugataha. bamukoze Okay. Inshuti zanje nuko bimeze burya nirwa nsemerera nk'uyu murumva ko iki kigo cyamurungitse coco kiba kimwibwirira ngo yihereze ibarabara, urumva ntibashoboye kumufasha. Ibi ni ibintu bibi cyane gose, ntibashoboye kumufasha kandi nimumva ari mu kaga. Abantu barazi ko bamufise mu nzu mu buryo butemewe n'amategeko, bashobora kumugirirana nabi no kumwica bakamwica. Uyu mugore ashobora kuba yaramenye yuko umugabo wiwe yamusambanije, ashobora no kumwica akamugirira nabi. Impamvu bamwimye indya ntawozimenya. Reka tugerageze aho tugeza turabe ko twomutabara, kandi nizere ko ni hamwe n'Imana biza gukunda. Aha ndaberetse rero ni agence imwe yemera bino gufasha baja muri Dubai, mugabo bakemera ko iyo huye n'ibyago jewe telefone ujya muntu directement bitagoranye. Hariho promotion iyi mubona y'abaja Dubai, bakeneye ubusinza bakeneye bangana mugo natanze itangazo, bakeneye abantu 50 babafundi bukubaka, abahembwa 1300 y'amadirihamu ku kwezi yo muri Dubai, avunjwa $350 y'amadolari, hakiyongera ko amafaranga y'ama euro supplémentaire. Barakeneye n'abayede 200, ubungira bakeneye hasigaye bakeya, bahembwa amadolari $300 ku kwezi. Aya madolari mugimwe yageranya amarundi na mahera aba yaba miliyoni 2, cyangwa ugasanga ararenga miliyoni 2 ku mushahara w'umuyede n'umufundi. Murumva ko imishahara ntingana mu marundi n'amafaranga angana ni miliyoni hasi ya 2 gatoya canke 2 zirenga. Hanyuma hari n'amavantage kwa nk'abayede, usanga hari aho babagaburira, ahandi ugasanga barigaburira mu ugasanga bahembwa arenga $300 bagahembwa nka 350. So uravye rero baguma basigaranye $300 ku kwezi. Namace ndabaha WhatsApp umuntu abafasha n'umukenyezi yitwa Jacqueline, ariko $257 61 yitwa Jacqueline. Please desa 57 61 99 79 49 Jacqueline, canke reka mvuge ko uri mu Burundi atanze gushira ko please ni 61 99 79 Jeho murayizi wanje ni 358 46 58 314 guteranya $358 46 58 314. Please 358 46 58 314 nizo. Aha rero dusha tugufasha. Je nta kigo mfise gisafirisha abantu Dubai, mugabo abantu bose boba bashobora gukora neza ndashobora kubafasha. Ubu Jacqueline nawe horakorera yarahimutse kubera kumbure habaye nyene akantu kuko hari gihe usanga abantu batari bikora neza. Jewe wari we wese n'uyu munsi yo atoba gifasha abantu neza, sinosubira kumupromotinga cyo kumuha abantu, nshamvuga nosha ndabaha uwundi muntu ashobora kubikora neza, nta nkunzi ngira. Niyo mpamvu hariho umuntu umwe imisi yambwiye ngo nagiye ngo aho Jackie horakorera musanga si hari ngo kandi ngo narishiha amafaranga. Niba hura n'ivyago si Jacqueline azoba yakurungiseho, urumva bagiye ahantu nyene kuko je ndabaha nimero, sinigenda babwira biro, nta n'umusondo babwira wo biro, mugonzo heba ndayibabwire kumbure igihe nabonye bikenewe, mugabo nta biro ndababwira. Nimba uyu munsi akoreye aha biro musanga aho nyene aho yakubwiye abafise hakorera, mugabo kubera ko ashobora guhindura sishobora kuvuga ngo akorera hana haje ntavyo mvuga n'umunsi n'umwe, kubera ko ni ikinyene cyo ko mba ntegekanya ko uwo muntu ejo ashobora guhinduka. Je uhindutse nta kindi tuba dupfana. Umuntu agiye muri Dubai akabura umushahara twaravyumvikanye, cyangwa ugahindura umubose telefona mu gihe umukozi agize ingorane ukamurungika ku wundi muntu nafise nimero, ntituguma dukorana. Guma umurungika kuri wa wundi mfise nimero, umukozi agize ingorane cyane mu telefone ubwo nyene
okay, uyu munsi nyine tariki 13 z'ukwa gatanu 2026 ngomba ndaza kubaha inkuru zibiri z'abantu muri iyi minsi natabaye bari Dubai babiri. Umwe yagomba gutaha, ndaza kubasangiza ntayiwe ntayibahaye nzo biha muri iyi minsi ngaha nyene ku rubuga. Uwundi yagezeyo bamutora oya sinobivuga ngo mumenya ntibikenewe, agira ikibazo gituma baca bamugarukana mu Burundi bagiye kwa muganga kubapima. Uwo nawe ndiko ndamwirukira ku vyiwe, kandi ishami ryamurungitse twaganiriye neza, bemeye yuko iki kibazo bagomba kugikemura agasubira mu Burundi. Yagize ikibazo gituma cataha, ariko iminsi yaramaze nabwini mu muhembe, nubwo yo bagize ikibazo gituma ataha nubu aracyakora muhembe mutunganirize hanyuma atahe. Izi ni témoignage no baha zibiri gusa. Uwundi nawe yavuze ngo izuba riramukubise, ngo yagiye gukora akazi gukora isuku no izuba ryamurembeje n'ibindi bintu bambwiye byinshi, avuga n'ibindi bintu by'ingorane yari afise, nce ndabitunganya ndamutunganiriza. Muvyumve neza, muri bane babiri umwe wenyene niwe yari yaciyeho ahantu naberetse. Uyu yavuga ivy'izuba muzomwumva ariko aranshimira, nawe ndaza kuzana ama audio yiwe canke nzozana nejo. Uwo wundi nawe sinzi naho yaciye, sindahavuga kubera ko banyemereye kubitunganya mwishira hamwe yaciyemwo, murumva sindorishira hanze kandi bemeye kubitunganya. Bisigura iki? Je sintoranya, gusa amahirwe ufise wewe ni gucaho nakweretse, niyo avantage, kuko hariho n'abantu batabaza ugasanga ntibafise nimero z'ababosi babo, aho rero birangora gose. Imana ibagirire neza. Reka ndabasezere.